Turabasuhuje inshuti zacu za Gusenga Everyday muri ku mpande zine zitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Europe, abari mu Afrika, abari mu biyaga bigari. Imana mu gihugu gusha cyane nkuko mubona kuri Caméra ya Gusenga Everyday, mabona umukozi w'Imana. Reka tumwakire umukozi w'Imana Ndayishimiye Javier. Turakwakira Ndayishimiye Javier, ukomerezaho. Imana mu gihugu gusha cyane. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, muri kumwe na mwene so Ndayishimiye Javier. Reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu cete Paulo yandikiye Timoteyo kigira kabiri, ibice 3 ku murongo wa 16, noneho tugere ku murongo wa 17. Avuga ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu, cyo kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Mana yacu nishimwe. N'iri jambo ry'Imana duheje gusoma tugomba kuvugana namwe. Ijambo ry'Imana byose ryanditswe mu gitabo cyahumetswe n'Imana. Yahumetswe n'Imana, utarikunda utaryakira, nubwo iki gihe cy'iherezo gituma abantu benshi birondera ibibahumuriza, ariko na rya rindi udakunda ryahumetswe n'Imana. Haleluya. Ngo rifise ikimazi rero ku muntu aryakiriye, rifise ikimazi cyo kwigisha umuntu, rifise ikimazi cyo kumuhana, rifise ikimazi cyo kumutunganya, rifise ikimazi cyo kumutoza indero nziza mu kugororoka. Haleluya. Ni iki kimazi ku bantu bakunda ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni rikuru, ryabayeho tutarabaho. Nico gituma mwene data nkuhamagarira ngo ukunde ijambo. Bibiliya yavuze ngo iryo jambo ryakiriye niryo riduha kuba abantu bashitse. Nagomba kuvuga ngo ubu umuntu ashitse muri kuja mu ijuru, ubu umuntu ashitse muri isi mwemeye, kuko ushobora gukora ibikorwa udashitse naco byoba bimaze. Ndaguhamagarira ibintu byose ukora ubu umuntu ashitse. Ndabona umuntu abyaye umwana adashitse, n'umwana agorana kandi biragora cyane ko akura, ariko yashitse ntibamushyira muri kuveze, ahita aboneka, bamwambika, bigenda neza. Ariko natwebwe muri iyi si mwemeye, ari abantu badashitse nubwo babigisha baririmba, ariko ngo hamagarira ngo umuntu ashitse. Kandi cyo tuma umuntu ashitse ni iri jambo rishobora kuguhana, rishobora kuguhanura, rishobora kugutoza indero nziza ndetse rikagutunganya. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Enda rero dukunda ijambo. Ijambo niryo ritubashisha kuba abantu bashitse. Turaza kuvuga kuri iri jambo cyangwa ku bantu cyangwa kuba umuntu ashitse ashobora kujya mu ijuru umwanya wose. Inzamba ivuze, urupfu ruje, ariko ntube muri cya gitigiri cy'ababandi Yesu yavuga ngo twahora dukorera imbere yawe dusenda abadayimoni tuvugishwa, ariko ngo kuko batari bashitse azobabarira ngo mviraho mwabakora ibiziramwe. Tube abantu bashitse. Ngomba ndakubarire, Bibiliya tubarira umuntu Imana yagendereye, nubwo yari umwami, nubwo yari umuntu akomeye, n'umuhungu wa Nebukadineza yitwa Berushaza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo amaze gukora ibyo
atigeze akora. Yesu nadutabare. Bibiri ivuga ngo amaze kwakira ibikombe byavuye Yerusalemu bitigezwe binywamo cyangwa bishigwamo inturire cyangwa ibinyobwa biboreza, Imana irirukira ngo abone igikonjo ngo cyanditse ngo mene tekeri ufarisini. Bibiri ivuga ngo Daniyeli mu musobanuro yamusobanuriye iyi tekeri ngo wapime usanga ndushitse. Data we ze konteboria. Birashoboka ukavuga ijambo, ukaba umurongozi, ukaba umuririmbyi, ariko ijuru rikunayibiriyasi rigupimye rigasanga ibiro ntabyo ufise, uri umuntu adashitse. Reka dusome Zaburi ya 62 igice kimwe cya 9. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Avuga ngo nukuri bafafara ni nk'impemu zihumetswe, kandi abahambaye ni ibinyoma gusa. Nibashirwa ku munzani bazoterurwa gusa, bose hamwe bahahutse kurusha impemu zihumetswe. Imana idutabare. Erega hari umunzani upima abantu b'Imana, ngo icyo gihe yeriko aravuga uyu mwanditsi, aravuga ngo nibashirwa ku munzani, nafasha ukanga, nibashirwa ku munzani bazosanga badakwije ibiro, batemewe. Imana igufashe mwene data. Mbega umunzani uriko ibi uriko uracamo ni munzani ugomba kugeza. Mbega uyu muntu arashitse ngo ijuru naryo rigira icyo rikora. Imana idutabare. N'iri jambo nagomba kukubarira, Imana irakunda umuntu ashitse, kandi ikigira kandi ikunda umuntu nayo ashitsa mu bikorwa. Iyo dukora ibikorwa tubikore bishitse. Ijambo ry'Imana rivuga muri Maraki, rivuga ngo nimushitse ikigira 10 murabe nanje. Iyo umuntu ashikije, amen, iyo umuntu ashikije n'Imana ikishitsa. Ijambo ry'Imana ritubarira ngo Aburahamu amaze gushitsa icyo Imana yamubariye. Haleluya. Ijambo rivuga ngo amaze gushitsa mu gutanga ikimazi cyane cy'umuhungu we Isaka. Haleluya. Mwitangura avuga ngo Imana irungika marayika iravuga ngo haleluya, ko wakoze ibyo nanje, amen, nanje nzokugira, nzoguha. Haleluya. Ayo majambo murayazi. Iyo umuntu ashikije, haleluya, haleluya, Yesu wacu nashimwe. Iyo umuntu ashikije, haleluya, iyo umuntu ashitse agashitsa icyo Imana imubariye, nayo ikishitsa. Tuvuge amen. Haleluya. Endushitse urabe ko idashitsa. Erega ikibazo dufise abantu badashitse by'Imana, ariko bagagomba yuko nayo ishitsa. Oya, endushitse nawe, wowe wamenye ukuri, wowe wizeye Kristo, shitsa mu buryo bw'imwemu, shitsa mu bikorwa ukora, urabe ko Imana nayo itaza gushitsa bya bindi na rya jambo niryo tuza gusozera, ari ijambo tuza kurangirizaho. Ariko ngomba ndakubarira, uragomba kubona igitangaza cy'Imana, uragomba Imana kwigukorera bya bindi. Enda nawe ushitse. Haleluya. Shitsi neza ibyo kugororoka, shitsi neza ibyo Imana ikubarira, urabe nayo kwitaza gushitsa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe umunsi mukuru waba ikana i Galilaya, Bibiri ivuga ngo yababariye ngo muzuze neza mushitse amazi ku mbiga zari ntango 12. N'igihe hari abaye ubukwe bw'ikanani, ibintu birakeha. Bibiri ivuga ngo Mariya nyina wiwe aramubarira ngo ibintu byakeshe, ariko aravuga ngo igihe cyanje nikirashika.
Haleluya. Igihe cyanyu cyamaho umva ndakubarire muri iki gihe mu gihe nk'iki Imana igomba kudushitsa neza, nayo ishitse rya jambo rya bindi yagusezerana. Imana idutabare, Imana igufashe ngo bamaze gushitsa. Haleluya. Ibyo babariye neza bujuje bagashikana ku mbiga, Bibiri ivuga ngo nawe yaciye akora igitangaza cya mbere. Wewe ubujijwe gukogwa cyangwa gushitswa ko igitangaza, kuko nawe hari ibintu bashitsa. Haleluya. Ijambo ry'Imana litubare ngo ayo mazi yarahindutse, arahinduka. Haleluya. Mana yacu nishimwe. Abantu baho baratangara basanga yahindutse vino kandi byari biryoshe. Bibiri ivuga ngo haleluya, kubwo gushitsa iby'Imana yabariye. Ibya mbere ntibyari byiza, ariko iby'imperuka haleluya Bibiri ivuga ngo byari byiza. Abantu baratangara, ibyo bari bamenyereye basanga sibyo, kuko ngo mu kuzimana ngo batangura gutanga ibyiza cyangwa ibiryoshe, mu nyuma bagatanga ibimaze kubi. Ariko Yesu wacu siko biri. Yesu haleluya iyo dushitsa neza iki jambo ry'Imana ritubarira, nubwo haleluya bitakunze cyagihe mu ntango muri iri sozero ryawe. Haleluya. Yesu wacu nashimwe muri iryo sozero ryawe izoshitsa, kandi ibya mbere ntibizobana n'ibi bya kabiri. Ibya nyuma bizoba byiza kuri wowe nanjye mukundwa w'Imana. Reka turangirize muri iri jambo ryo muri Yeremiya ibice 32 umurongo umwe wa 14. Mumve 33 umurongo wa 14 avuga ngo iminsi zoza nije Uhoraho mbivuze, nzoshitsa rya jambo ryiza navuze ku nzu ya Isirayeli no ku nzu ya Yuda. Haleluya. Mu minsi iri imbere narinje kuguhumuriza ko washikije, nayigiye gushitsa. Mu minsi iri imbere izoshitsa rya jambo rikunezera. Ndazi kurindiriye icyo Imana izagukorera. Umva mwene data mukundwa, mu minsi iri imbere ngomba nakuvugishweho. Mu minsi iri imbere haleluya we descend dopini lotansikalo braidomene. Mu minsi iri imbere, mu minsi igiye kuza, igiye gushitsa rya jambo ryiza rizokunezereza, rizoguhumuriza. Mu minsi iri imbere uzobyara. Mu minsi iri imbere igiye guca inzira ahatagira inzira. Mu minsi iri imbere igiye kukubaka, uzoba wubakitse. Mu minsi iri imbere igiye mu minsi iri imbere Bibiliya yavuze ngo nzoshitsa rya jambo ryiza navuze ku nzu ya Isirayeli, navuze ku nzu ya Yuda. Nshira mu izina ryawe. Haleluya. Shakido pendesika siponele tole veitai binisikala. Mu minsi iri imbere izogukiza. Mu minsi iri imbere haleluya amen izoguhakaza. Mu minsi iri imbere kuri kurashitsa neza iki jambo ry'Imana rikubarira, nayo irirahiye ngo nikuranye n'ingabagize ngo mu minsi iri imbere nzoshitsa rya jambo ryiza. Niryo narinje kukubarira ubyumve kandi bitahure. Imana ikunda abantu bashitse, kandi ikunda umuntu ashitsa iki jambo ry'Imana rimubarira. Reka rero mubarire ngo shitsa neza iby'Imana yakubariye, ari mu buryo bw'ibwemu, mu buryo bw'umwuka. Shitsa neza. Haleluya. Shitsa ari abantu badashika neza muri Kristo.
hari abantu badashika bakora ibikorwa badashika bavuga iby'Imana badashika ariko weshitsa neza uraba Imana ko nayo idashitsa ryari ijambo reka dusengane wizere kandi mu minsi iri imbere intahe n'amashimwe bizova mu kanwa kawe kuko igomba ireme ishime igomba ireme ikurememwo mu kanwa kawe indirimbo haleluya kuko nayo iravuze ngo ko washikije nanjye ngiye gushitsa Mana igufashe Mana ikugirire neza reka dusengane Mana data wa twese wo mw'ijuru mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ku ijambo ryawe ngo ririho kugira ngo ridutunganye riduhane riduhanure ridutoze indero nziza kandi intumbero yanyu ni ukugira ngo dushitwe abantu bashitse none rero mwami kandi uvuze neza iyo umuntu ashikije ibyawe nawe urashitsa reka rero babone gushitsa kwawe mu minsi iri imbere abo bantu bakwiteze abantu bari barashitsa ibyo babariye haleluya mu mpemu no mu mubiri urakoze senze guco nizere mu izina rya Yesu Kristo yari mwene so nkuko nababariye Ndayishimiye Javier Yesu abaho umugisha amen.